Mwaramutse. Iyo uravye ibintu biriko bivuga mu makuru muri Afrika mu makungu, urumva ikintu c'umwiheburo, ikintu ca pessimisme, ikintu ca cynisme si vous voulez. Wibaza uti ubwoko abirabure muri rusangi twavumwe n'iki, twarozwe nande, et surtout bizoherera hehe, bizogenda gute mu myaka 20, 50, mu myaka 100. Turi kwikurahe. Ndakunze kuvuga ku mbonera kure ku biswi vy'inkona mukamvuga, ariko izo habitude z'ubukoko, izo habitude za violence, izo habitude za animosité, izo habitude ivyo bintu bakora vy'ubujuju rimwe rimwe kumwe n'abari violence bwo kana ko ari stupidité utobona mu bindi bihugu biragendana abantu iyo bagiye hose. Urabona ibihugu vyose d'abord vy'iki gihugu, urabona ibihugu vyose byo muri Afrika vyose ko bingana. Okay, ibihugu vyose bimwe abirabure, harimo ivyo muri Afrika shika 50 na ibihugu vyo muri Caraïbe, harimo Haiti yashonze yabaye failed state. Nta gihugu na kimwe ushobora kubona ko kiho kiravansa, not one, nta na kimwe. Ibihugu meze nk'i na South Africa meze nk'ikomeye, urabona yuko bayihaye abirabure bayishongesheje. South Africa nayo yashonze. Nana ko ndaraba abantu bazuru bafite ibintu vy'ibigurude kumavuza pelesa ibihiri, bagenda nyene bimbura kimaze nkuko mu Kirundi mu bivuga nyene useless people, birirwa baratambuka ngo irukana abaforena ngo niho twokira. Abaforena muri South Africa ntibashikirana na 1%. None abantu badakwiye na 1%, ubwo birukana ho South Africa ho hinduka iki ngo badutwaye kazi. Hari abaforena bari mu buntu baba docteur, hari abaforena baba engineer muri ko murabona. Abaforena nta nakazi bafise muri kijya gihugu. Abanyamahanga muri South Africa, abanyafrika nta buzi bafise bukomakomeye. Benshi bakora muri secteur informel, benshi no bakora n'ubuzi bikreyeye. Akazi je nakora kara akazi k'impunzi gusa, nta bantu baba igihugu bagakora. Muri kumva aba South Africa ko ari bo babatwaye akazi. Imagine. Bo ugacuraba mu bindi bihugu byo muri Afrika habamo akajagarizo za Congo, Afrika wa France biteye isoni. Tukavuga uti where are we going? Bo navuze n'ibihugu byo muri Caraïbe zo za Haiti, urana ko cyashonze kabaye. Ugacuraba abirabure b'Abanyamerika naho nyene bahantu mu mageto, ahantu nyene bari oublié, bari délaissé, usanga bamana intambara, bama bariko barajyana, bama bariko bararasana. Abantu muhora mweza ngo abazungu burya bica birabure benshi muri Amerika. Abantu benshi bicwa na birabure bica abandi birabure, babita ngo black on black crime. Hanyuma ugacura abanyina birabure bagenda mu bindi bihugu, surtout abirabure b'impunzi, naho usanga harakaduruvaye ubu za Londres, za Paris, usanga abirabure n'abarabu batera karenze. Nako ndaba video yino ndwi ndibaza aha muri Melbourne muri Australia, abirabure nibaza cyane cyane baba Sudanese, South Sudan, bariko batemana n'imipanga. Can you believe it ko muri Australia bashaka kubona umuntu hakatema n'umupanga? Hanyuma ngo bazungu baratwanka, bazungu baragira gute, bazungu turi so uncivilized. N'igihe utuzanye ahantu muri civilization ukatwereka uko abandi bitwara, ugaduha aho kuvyo kujya, aho kuryama, ibintu byose bihagije utari ufise muri Sudani, mu nkambi Tanzania, hehe tuguma duhitamo kuja gutemana no gukubitana ngo mukwibarabara. C'est trop ridicule kuraraba abo bana umengo ni bikoko bari kubatemagurana ku muhanda, birateye isoni. Nyuma neho bumva abantu bava ngo abazungu baratwanka, abakoloni baratwanka. Dude, je nawe muri South Africa myaka 9, abirabure ntimwavugana, ntimwacana umwaka. Okay, je aho nta birabure benshi bahaba, mugabo abirabure niho habaye xenophobia. Uzobaze abirabure bariko bahantinga abandi birabure. South Africa bavuga ngo ni melting pot, imwe abakarade, imwe abashinwa b'amahindi, imwe abazungu bavuye muri England, abazungu bavuye muri Netherlands canke abafrikanze ba kera, n'abandi bazungu nyene bazabaza gakega he kukibamo. Mugabo yo hageze ko haba witch hunt, bahiga abirabure gusa. Kandi abirabure atani ikintu bafise, abirabure batani ikintu babatwaye. ku buryo abazungu ahubwo usanga aribo bariko baradefanda. Hareka video nashyize ngaha kuri YouTube, kuri Facebook ejo bundi,
abazungu gasana no bariko badefanda bati no ivyo muri kuvuga ntasanze bifise abirabure babo naho bogera ntaco mwe mu kunguka c'est pas la question kibazo mufise saho kiri donc kashura aba vraiment kavuga none abirabure akazuza kacu nakahe mu abantu be nakahe nuwashoboye kujabuka gashika ahantu hari civilize bikamunana ko abasivilize ivyo bintu bishoboka gute bo burya harimo abantu bakunze kuvuga ibintu vya IQ ibintu vyo umenga kumbura birabura se ntoyi no sinzi ukuntu izo fenomeno buzisigura yuko umuntu ushira muri Australia yo kuri civilize abantu bari civilize hariho justice hariho nibiki woga hitamo yuko mwa muri ko muratemagurana I don't understand iyindi explication uyiha bo je ne sais pas je naza ko collectivement vyaratunaniye nta kundi gusa je nibaza ko ahantu uri umwirabura bugeza kuba ambassadeur wa race yacu karabaye kabisa wari umwirabura ahantu rugeze gukora ineza mu vy'ukuri bo mu Burundi ho biragoye none ko abantu menga ubukoko babegeze ubuhizi ariko nagusaba uramutse usohoka Burundi ubukoko tubusige mu Burundi ushitse abantu bari civilize nawe civilize utwenge ndazi biragoye warabuza abantu bagize iki mugabo kuba civilize biradufasha natwe nk'abirabure kuko iyo ugiye dukoresha violence nk'uko bituma n'ubundi bwoko butwinuba you see kinageze kuganira n'umushinwa igihe kimwe hanyuma avuga ko ari karondera umugabo bo ico gihe none yo muraganira umuntu akubwira eta civile yiwe ndamubaza nyene nk'ujokinga nti none ntijewe ndafise mu vyaranje akeneye umugore ngo sinzi ko ngo bavye bonkundira ko ndongora umwirabure nti kubera iki ico gihe ntaco ngizashisharazi acafata dictionnaire y'icongereza n'igishinwa kugira ngo anyereke amajambo agomba kuvuga yambwiye ibintu bitatu kimambwira urukoba gwirabura deja kubera mu bihugu vya Aziya ikintu kirabura baracanka n'abanya Aziya birabura usanga babagwanya udimo bataba atari beauty batavuga ko beautiful ku buryo bafise n'amaproduit yo kwisi kugira ngo bagire inzobe nyinshi ico ni kimwe yambwiye ko ubwirabure cya kabiri ubukene donc abirabure bazi ko aho turi dukenye bon byo vyumvikanye tuba mu bihugu bikenye n'ise mu kindi gihugu kugira utunge bifata igihe canke never hanyuma nagamubwe jamais never hanyuma ica gatatu yambwiye translating mu Congereza ngo propensity to violence donc sinzi ko propensity kwa iki Faransa mugomba ngo byumvika ko twebwe turi abantu dushobora kuba violent ico carambabaje cyane vraiment ndabonye umwira babaze ko ari umuntu aje kurondera intambara kandi urumva nk'abo bari mu Melbourne babavyerekanye abirabura hagiye babahamagara akababwira ati bo bwana Minani twashaka tukubaze turasanze hari ijana utarishura ku muriro bimeze gute ngo mwebwe ngo maje kutwiba muri nakoreje jo none kumva reka hari ibintu by'amafuti kavuga wa mugabo wowe ucana umuriro ukore wishure nta ibintu byo kuri kuragwana n'umuntu ari kuri centre de contact kwanza igiye bita call center atari nawe amanager company murabasuma urabona donc sinzi ukuntu tumeze nk'abantu b'intambara kandi kwa civilisation katunanira ikintu cyose ari argument batazuga ati bon reka twicare tuganire kuri iki ndabe ni mu mwanya ivyo turungi ku muntu w'umu engineer mu technicien electricien aze arabe ibikoresho je ne sais pas hanyuma niba ari ivyo ndihe gake habaho ubushonyinshi zo kugira bagufashe bava ngo we are here to help mugabo gasanga twebwe turabantu b'impari turabantu b'amanyama ugacura ama association y'abarundi y'abazahirwa y'abaki abari hanze ubwambo usanga ari mu migwi nka 8 ni tribe y'abakiga ni tribe y'abanyarengwe ni tribe y'abaganwa ni tribe y'abajumbu ni tribe y'abakongo ni tribe y'abakururu bo yana ni tribe sepa y'abawaloni ni tribe y'abahausa usanga ubuntu bw'ubutribe bw'ubudumbi bwinshi hanyuma namwe akadomba aho bari gusanga ivyo bari gukora n'ibintu byo kujya gusa nta kintu cy'projecteze imbere community bariko barakora ugasanga bamwe bariko baraburana nakayivya amafaranga navakayivya vocha nakinzoga zaguze ntiyazinyoye zose ibintu donc kabuko dude washa kumara imyaka 20 mu gihugu ukiga kuri université ukagumura umuntu mengora umuntu w'umuturagira umuntu w'umusitanteri muri commune Kabarore ukunda kuzuriba amafaranga y'abaturage ivyo bintu iyo ngeso muyivana he donc kumva urababaye cyane yuko uraraba donc leta y'abirabure baba muri Afrika baba n'abari hanze
c'est trop grave, c'est trop grave, birababaje cyane. Bon, je ne sais pas, collectivement, je ne barakora race noire, sinova ngo modite canke kimbwa nkunze kuvuga keshi na keshi ngo ni cause perdue, it's a lost cause mu vy'ukuri collectivement. Individuellement hari ibintu ushobora gukora muri famille, aho ushobora kugarukira ugafasha kuba civilize, ukigisha umwana wawe kuba civilize, ntijya kuzaragwana, ukamwigisha gukora ntiyizere kuzotungwa na leta. Kuri nico kindi kintu usanga abantu babirabure bashyize ahantu baca barera amaboko, nk'abashinwa abahindu usanga bakaze bashushe bariko baratema ubwatsi dararara n'importe quoi, mugabo ugasanga abantu biwacu arindiriye ko leta rizira mugaburira ibintu nk'ivyo. Ariko ugisha abana bawe kuba abakozi, hanyuma ariko na cyane ibintu bya civilize s'il vous plaît. Donc ibintu byo kuba civilize biraba ngombwa, ivyo bintu tutabishoboye bizo bintu bikomeye cyane. Bo reka ngezaho, nibaza ko bitwerekeye twese, kino kintu kitwerekeye twese amfete baba ari muri Afrika bari hanze, birababaje kuravya observa. Je mbonye nk'ivyo niko biba ngaha Melbourne birambabaza gose cyane, kubera urumva piento umuntu wese ari muri Melbourne agiye gusaba akazozora ngo ngo ni mwebwe mwaba muri ko muratemagurana imipanga ku mabarabara, none ushaka tuguha akazi ntuzobavuza kudutema, you know what I'm saying? Donc biracafuza tuti ni communauté. Je navuga ko mu bihugu nka za Australia, New Zealand n'ibihugu bitari bike za Sweden, za Swiss mu ntango nuba ko yari clean slate, wagenda batazi ukuntu mumeze, bavuga ati bo abirabure nabo barashobora kuba civilize, burya bigenda bakora muri Afrika no kubera ubukene, hanyuma bagashika kabaha inzu, kabaha impuzu, kabaza ivyo bashaka, ushaka kwiga iki, ushaka kwiga genda cige no problem, bakakuvura kuva ku nzoka zo munda kugeza kuri sida, umuntu wese aje agwaye baramuvura kugira ngo barabe kuba civilize, ariko baguma ari non civilized. None batavuga ati bon definitivement it's not gonna work, bavuga ngo diversité ngo ntabwo iri kirakora, aba bantu ntibari bakwiye kuza kutubamo. Ekere kuva ndiyumvira nti look, ukuri kurababaza abantu b'Imana, ukuri kurababaza iyo uri kuraba nk'abazungu ba conservateur surtout baravuga neza ko abirabure batarakwiye kuba n'abazungu kubera probleme y'imico yacu. Bo ukamenga na barasiste, mugabo uri kuraraba ibi bintu bari barakora nka Melbourne, abantu barija gutemana imipanga mu gihugu atamupanga utema umuntu. Abantu bakometana ingumu ku mabarabara mu kajagari nk'ukumenga nta polisi hari umuntu yarenganije bari kwitwarako. Canke ivyo bintu vyajene kwa mu ntambara, izo ntambara mu zikura he mu gihugu kiramutana nyumba yake cyangwa cha wa mucayi cha wa mu Kenya avuga ati wewe una nyumba yako na yangu mke wako mke wangu, chukia nini? Abo ba facts bo muri Australia muri kugwana mu fiki. Doesn't make sense. Sawa, nakabara keshi mugire umunsi mwiza. Bye bye.